kugira ngo tumenye kuganira ku ijambo bita urukundo no gukoresha ubuhinga bwa none bwo guhanahana. Turaza kurabira hamwe imbere y'intangamarara, turaheza turabire hamwe ubwo buhinga bwa none umurindi bugeze ko uno munsi. Hama ivyo birangiye duca turabira hamwe rero urukundo cyari cy'urukundo. Tumaze guheza kurabira hamwe urwo rukundo duca turufatanya rero no gukoresha ubwo buhinga bwa none be n'igihe cy'ubuyabaga umuntu aba agezemo. Duheze turabe ingene ivyo bintu bibiri twobinywanisha, hanyuma ubwo buhinga bwa none budufashe gutera imbere mu bumenyi, budufashe gutera imbere mu kumenya Imana no mu kuyimenyesha, hama bwongere budufashe gukura turi abantu bazima, abantu b'ingirakamaro. Tugire Kristo mu ntangamarara. Rero ntangura mvuga nti gwaruka, Imana irabakunda cyane, kandi iyo Mana yavuye mu ijuru iza ngaha ku isi ije guhura n'umuntu. Ubuhinga Imana yakoresheje mu kwishurira umuntu nuko iyo Mana yaje kunywana nawe. Novuga nti ubuhinga bwa none Imana yakoresheje yavuye mu ijuru iza guhura n'umuntu, iza kunywana nawe. Muri uko kunywana n'Imana, Imana inywana n'umuntu, iyo Mana yaciduha natwe kuyimenya. Hama iyo Mana ikidusaba ngo natwe tugende kuyimenyesha abandi. Turaheza rero nkuko narinda bivuze turabire hamwe bwa mbere ubu buhinga bwa none bwo guhanahana amakuru. Sinzi ndabivuze gutyo ko muca mwumva n'ingoga ivyo tuvuze. Tuba tuvuze aya matelefone, tuba tuvuze aya maordinateur, zingene no kivuga imashini nyabwongo, tuba tuvuze ajya amateleviziyo muca mubibona na mwebwe imboneshereza kure, tuba tuvuze uru rubuga rugenda rukwiza hose ubumenyi, ngurukana bumenyi ari bwo twita internet. Ibyo byose biba birimwo muri iyi nyigisho. Rero turaheza turabire hamwe ubwa mbere aho ivyo bintu bigeze, tubanze dufatire ku biharuro mbere yuko tugenda kubishikamwo ido nido. Dufatire ku biharuro. Ibiharuro vyerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 abantu bari kuri ubwo buryo. Dufatire kuri bumwe muri bwo bakoresha Facebook. Nibaza ko no ngaha benshi bafite amatelefone muyikoresha. Nivyo cyane sivyo? Nivyo murayikoresha. Baratubwira ko ku isi yose bangana n'imiliyaradi, niko no bivuga, miliyaradi 22. Abo bantu bakagenda bongerekana ku bice 16 kw'ijana. Hanyuma baratubwira kandi ko umuliyaradi n'ibice 15 bakoresha izi telefone mubona. Aha turiko tuvuga ku isi yose izi telefone mubona dufite. Baca batubwira ko abo nabo bagenda barongerekana ku bice 23 kw'ijana. Barongera bakatubwira bati hafi y'umuliyaradi n'ibice 37 baraja ku murongo ngurukana bumenyi ku munsi, uvuga baja kuri internet ku munsi. Abo nabo bagenda bongerekana ibice 16 kw'ijana. Barongera bakatubwira kandi ko ibice 29 kw'ijana by'abakoresha cyane ubwo buhinga ari abafite hagati y'imyaka 25 n'imyaka 34. Nibaza rero ko muri mwebwe ntabakwiriyemo. Mugabo baje kuraba ibi biharuro mu Burundi waba basanga bizungurutse, kuko mu Burundi abari muri iyi myaka nibo ari benshi. Ibiharuro rero birerekana kandi ko muri zirya telefoni ajya amaprofili abantu bagenda bashirako, abantu bangana imiliyoni 83 n'abantu bashirako amafoto atarayabo.
abantu bashyirako amafoto y'abandi bantu. Wewe rero ugiye kurondera ngo wunge ubucuti n'urya muntu ugasanga wafunze n'umuntu atari we. Barongera kandi bakatubwira bati amafoto angana imiliyoni 300, imiliyoni 300 ku mwaka arabateresharije. Ni ukuvuga ko bayururukiriza mu matelefone yabo. Muzobona muri amatelefone dufite abantu bagenda kuri ubwo buhinga, kuri ubwo rubuga ngurukana bumenyi, ugasanga bagiye kurondera y'amafoto. Abo bose muca mubunga. Kururuke gatoyi turabe. Batubwira ko muri ubwo buhinga ngurukana bumenyi ku munota umwe, avuga ku munota umwe abantu bangana n'510 ku munota umwe wonyene baba bahejeje gushyirako amakuru bashaka gutanga, avuga commentaire baba bahejeje kuzitanga. Yego, ikibazo rero duca twibaza twebwe turi nganiki, ikibazo twibaza niki mu nkundire, ayo makuru yose bashyira kuri ubwo buhinga, n'ayo mafoto yose bashyirako, n'ayo mareresi yose bashyirako ku isi yose, hama twese tugaca tuyashyira, aratugirira akamaro? Icyo ni ikibazo rero umwe wese muri twebwe yose yibaza. Twibukanye rero bimwe mu biranga ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Abari kwiragiye cyo mwarabyumvise babitubwira bimwe mu biranga ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Icya mbere ni ikihe? Inkuru ushaka uyironka buno nyene. Muramaze kubibona mukoresheje ayo matelefone yanyu, ari ikintu ukeneye kumenya ugakirondera kuri urwo rubuga ngurukana bumenyi, ucugishira buno nyene. Ukeneye kuraba ibintu by'abakundana, ubishyira buno nyene, ucubironka. Ukeneye kuraba ibintu by'abantu bankana, ubishyira buno nyene, ucubironka. Iyo nkuru kandi nta muntu n'umwe adashobora kuyironka. Abantu bakuze bagiye kuri rujya rubuga ngurukana bumenyi, ubuhinga baca ibyo bakeneye barabironka. Nawe uri ngaha wiga mu 8, wiga mu 6, wiga mu 13, ubikeneye ibyo ukeneye byose urabironka. Ikindi nacyo kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi, ukeneye wewe gushikira umuntu ari kure cyangwa umuntu tokuba ukagushikira, urashobora guca umushikira buno nyene. Ntihajya muhora mubona umunyeshuri yiga mu 12 ashobora gushikira directeur wiwe ku ishuri, ashobora gushikira abangana n'abavyeyi biwe, kandi akabaha inkuru ugashaka kuziba, kandi bakayaga nk'uko umenga barangana, kubera baba bari hehe? Kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Yego, ikindi nacyo twovuga nuko inkuru umuntu atanze kuri ubwo buhinga ishikira abantu benshi cyane mu mwanya mutoya. Mu mwanya mutoya ishikira abantu benshi cyane. Ubu rero nshikira agace gakurikira rero kaza kavuga urukundo. Tugire Kristo. Niyaba amakuru yo muri Amerika, wewe uri mu Burundi uciyaronka buno nyene. Niyaba amakuru ari muri Aziya, wewe uri mu Burundi uciyaronka buno nyene. Niyaba amakuru jewe ntanze, wewe uciyaronka buno nyene. Ayo makuru yose aza kudushikira nivyo harimo yaza kutwubaka kandi adufitiye akamaro. Ayo makuru yose aratwubaka. Dushire rero rya jambo nyamukuru ari ryo ryiri urukundo mu buhinga bwa none bwo guhanahana amakuru. Ndabasabe rero mubanze muhaguruke twumvirize ijambo ry'Imana, amaduce tubandanya turondera iryo jambo urukundo. Iryo jambo ry'Imana twama twaryumvise kenshi, ngomba ndarikure mu Njiri ya Yohani ikigabane ca 15 kuva ku karongo k'9 kubandanya gushika ku karongo ka 17. Baratubwira bati uko data yankunze niko nanje nyene nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nyene nazigamye amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Nababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngiri ibwirizwa ryanje,
nimukundane nk'uko nabakunze. Nawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Muzoba abagenzi banje mukoze icyo ndabategetse. Sinkibisa abasuku, koko umusuku atamenya icyo shebuja akora. Nabise abagenzi banje, kuko ibyo nabwiwe na data byose nabibamenye. Si mwebwe mwantoye, yamaranije we n'abatoye. Nabashinze kugenda ngo mwami icamwa, kandi icamwa ihoraho, kugira ngo data abahe icyo muzo musaba cyose ku izina ryanje. Icyo ndabategetse nuko mwokundana. Icyo ndabategetse nuko mwokundana. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yesu niwe atubwiye ati icyo mbategetse nuko mwokundana. Yesu niwe atubwiye ati icyo mbategetse nuko mwokundana. Iri jambo urukundo ni ijambo ryeranda cyane, kuko ni ijambo riva mu Mana. Kandi iri jambo urukundo ni ijambo dukoresha mu gutazira Imana. Imana turayita rukundo. Imana turayita rukundo. Urukundo ruva mu Mana, kandi urwo rukundo ntiruhera, kuko Imana yamyeho kandi izokwamaho. Mu guhanahana rero amakuru, kare natanguye ndabivuga, Imana yaratwishuriye ituzanira urwo rukundo. Novuga nti icyo nicyo cya mbere, niho hambere dutangurira. Imana yatuzaniye urwo rukundo. Abakiriye urwo rukundo Imana yacibatera iteka, ibagira abana bayo, ibagira abana bayo. Urwo rukundo rero abantu benshi no munsi turaruha amazina. Abantu benshi no munsi turagwitiranya n'ibintu byinshi. Urwo rukundo abantu benshi no munsi bararukoresha mu kwigisha urwaruka, bararukoresha no mu guhamagara urwaruka. Ariko urwo rukundo si bose barutahura, si bose baruvuga uko ruri. Tubanze tugerageze twibukanye ibyo twumvise mu Saint Valentin yose twahimbaje ngaha. Baratubwiye urukundo, batubwiye bati hariho urukundo umuntu akundiye. Urasanga uno munsi hariho ukunda ibiharage, hariho uwundi yakunda ivyema, hariho ukunda ivoka. Twese ntidukunda bimwe, sibyo? Uno munsi hariho umuntu usanga akunda kuja kwiruka, hariho n'undi usanga akunda kuryama. Twese turafise ibyo dukunda, mugabo usanga tudakunda bimwe. Hariho urukundo rw'abigana, ugasanga umwe wese arakunda umunyeshuri kubera bigana. Hariho urukundo rw'abasangiye umuhari, ugasanga umwe wese arakunda ujya kubera icyo kintu bahurirako. Hariho n'urukundo dusanga hagati y'abavyeyi n'abana, urukundo rufatiye ku bucuti bw'amaraso. Hariho rero n'urukundo usanga dukunda Imana. Ibyo byose tuvyita urukundo. Hariho rero n'izi nkundo duca dusanga umukobwa n'umuhungu bagenda barakundana. Mu nkundire rero turabe ingazi, intambwe uru rukundo abigeme n'abahungu bakundana, intambwe rucamo duce turabira hamwe urukundo rw'ukuri urwo arirwo. Ababitoje baravuga yuko hariho urukundo rw'ibishobisho. Urukundo rw'ibishobisho, urwo rukundo rurangwa n'iki? N'urukundo imbere yuko rutangura haba hari ikintu washimye ku wundi, haba hari ikintu cyagukoze ku mutima wabonye ku wundi. Hari igihe ukunda umuntu kubera ingene yari yambaye, hari igihe ukunda umuntu kubera ingene yakuraje ukabona araguhimbaye, hari igihe ukunda umuntu kubera ikintu yagufashije. Mugabo uru rukundo rw'intango rwa mbere rutangurana n'akantu kagushikuye ku wundi. Uru rero tugwita urukundo rw'ibishobisho kubera iki? Kenshi uru rukundo rwama ruca rugarukira ku bintu by'akaryohera mubiri, kuryoherwa, guhana ibintu, gukorakoranako, kuryoherwa. Abanyeshuri bari ngaha murabizi biga mu 12 no mu 13, murazi bimwe mwita ngo service minimum, murabizi? Ngo none dukundana, ngo basinyemereraka, ngo basinkundira ibi, usanga rugarukira ngaho rero. N'ubwo rukundo rw'ibishobisho rero.
muri iki gihe rero duhimbaza uno munsi mukuru wa Saint Valentin muri iyi ndwi, turabizi ngene abantu bagiye bahimbaza uno munsi. Batanguye bawuhimbaza bavuga gute? Ngo ni umunsi w'abakundana, ngo ni umunsi wo kuryoherwa, ngo ni umunsi umuntu mukundana ugira akantu muhaye. Bagarukira rero muri uru rukundo rwa mbere rw'ibishobisho, niko bita bo urukundo. Batavuga rero ngo kuri uno munsi umuhungu araja kuraba umuhungu akunda akagira akantu agiye amushiriye, ngo umukobwa araja kuraba umuhungu akunda akagira ikintu agenda agizene amushiriye. Ibi rero bigarukira ngaha. Dusanga bari muri uru rukundo barangwa n'iki? Gukoranako. Barangwa n'iki? Hariho n'abatazi Imana baca bashika kure bakarenga n'ibwirizwa rya gatandatu. Turi kuri urwo rugero rero, urukundo ntiruba rukwiye. Turaduhamagarirwa kuduga ku rugero rwa kabiri. Nkunda kubigereranya no kuduga mu nzu. Urukundo rushyira imbere ibishobisho ni nko kuri muri etaje hasi. Turaduhamagarirwa rero kuduga ingazi ugashika kuri etaje nivo ya mbere yo hejuru, ku rugero rwo hejuru. Icyo gihe rero duhita dushyira urukundo tuvuga ko ari urukundo rw'ubugwaneza. Ndagukunda ngaheza nkagukorera ineza kubera kuri umuntu uri mu bwiza bw'Imana, uri mu bwiza bw'Imana nk'uburi muri jewe, ngaheza nkagukorera ineza. Ngaha murumva ko urukundo ntiruba ruraba urukundo rwuzuye cyane. Turatuduga rero muri etaje yo hejuru, ku rugero rwo hejuru, kuri nivo ya kabiri, cyane tuvuye hasi tugaharura kuri nivo ya gatatu, aho tutadushikira urukundo rwihebera abandi, urukundo rwitangira abandi. Ariko rukundo rero Yesu yatubwiye ati nimukundane nk'uko nabakunze. Urwo rukundo turupima kuri uwo munzane w'urukundo Yesu yadukunze, urukundo rwigura abandi, urukundo rwihebera abandi, rwa rukundo rushyira imbere ineza y'ukunda, rwa rukundo rushyira imbere ubuzima bw'ukunda, rwa rukundo rushyira imbere kugirira neza uwo ukunda. Ubwo rero niko urukundo gukuri. Yesu rero niko utatubwira ati ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Tugaruke rero muri bwa buhinga bwacu ngurukanabumenyi. Muhora mubona muri burya buhinga ngurukanabumenyi ko bagenda batwereka ibintu byinshi. Muri burya buhinga baratwereka abantu bakundana, baratwereka abantu muri urwo rukundo bashyira imbere akaryohera mubiri. Ngeze ngaha rero mu nkundire bandanirize ku bibazo twabajije, kumbure no muri mwebwe iyo tubibabaza mwari kuduha inyishu. Ibibazo twabajije bamwe muri mwebwe, twabajije duti muri ubu buhinga ngurukanabumenyi nibihe bintu abantu bakunda kuraba, hama ivyo bintu akamaro bibafitiye nibihe? Turababaza duti tubwire amashene canke amaseri kuri mwebwe muri ngayi Bujumbura abantu bakunda kuraba canke amaprograma barabamo ivyo bintu berekanamo ivy'urukundo. Tugire Kristo, reka ndabasomere inyishu batanze abo twabajije. Bavuze ngo bakunda kuraba ngo sale novela. Murayizi muramuyiraba? Ahandi ibindi ngo bakunda kuraba ngo ni kuri YouTube cyangwa YouTube. Muvuga gute? Muvuga? Bagakunda ngo kubiraba no kuri Facebook. Ibyo bakunda kuraba. Hama ngo hariho n'amareresi y'urukundo ngo bagenda barahanahana mu matelefoni. Amareresi y'urukundo bahanahana mu matelefoni. Naciye ndababaza nti ineza yo kuraba ayo mashene yo kuraba ivyo bintu niyihe? Ineza yo kuyaraba niyihe? Mwumvirize inyishu bagiye baratanga. Baravuze bati aragukabura nawe ugaca wifuza gukunda no gukundwa. Iyo niyo neza ya mbere. Aragukabura
nawe ugaca wifuza gukundwa no gukunda. Tugire Kristo. Tuze dufatira kuri ako kambere, kuri iyo nyishu ya mbere bo batanze. Igihe umwana ageze mu myaka y'ubuyabaga, hagati y'imyaka 13 n'imyaka 21, haba hariko arahinduka ibintu byinshi mu mubiri wiwe. Mu bwenge haba hariko arahinduka ibintu byinshi. Ogena umubiri wiwe wiyubatse, haba hariko arahinduka ibintu byinshi. Ibintu byose azokenera nk'umwigeme kugira azobe umuvyeyi w'ingirakamaro, nico gihe biba biriko birakura bikomera. N'umuhungu kugira azobe umugabo biba biriko birakomera ibice byose by'umubiri. Muri ico gihe rero atashaka gukundana urukundo ruremeye nk'amabuye, kandi muri urwo rukundo atashaka gukundana atashaka guhereza ko rero bamubwiye bati abakundana barasomana, we nasomana gusa atashaka kujya n'umuntu. Bamubwiye bati abakundana baja muri buwate, we nashaka kugendayo gusa atashaka no kuja kurarayo. Bamubwiye bati abakundana batamba bafatanye, we nashaka ko mufatana gusa atashaka mujyame no hasi. Benshi rero nuko baba bameze, baba bari muri iyo myaka imeze uko. Benshi rero bavuga bati bya bintu turaba birakabura mu muntu, agatima ko gukunda no gushaka gukundwa. Mwese rero muce muraba umuntu akunda kubiraba ingene bimufasha gutera imbere muri urwo rukundo, ama n'ingene bimufasha kuba kure y'Imana. Ibyo ntandabishikira mu bibazo bishubugira kabiri. Ikindi bishuye bavuga ngo umuntu waronka ubumenyi bwo gufata umukunzi wiwe neza. Iyo umuntu abiraba ngo ataronka ubumenyi bwo gufata neza wakunda. Ikindi baciye bishura bavuga ngo muri ayo mareresi ngo barerekana urukundo abakundana babamwo, bakabyigishanya, bahenda barabyigishanya, bakuze bakabyigisha n'abakiri bato. Ikindi bavuze ngo ni kumenya uko wifata iyo ukundanye, barabisangamo rero. Ngaha rero mwumvise ibyiza birimo uraronka information, ibyiza birimo urabona ingene abandi bifata, ibyiza birimo urabona ingene unezereza uwo ukunda. Turaberera igice cya kabiri, twaciye tubaza abo bantu nabo duti inkurikizi mbi zo kuraba bene ibyo bintu nazo niziye. Byiza mwavyumvise, umuntu arakura mu rukundo akabona ingene bifata mu rukundo, inkurikizi mbi nizihe rero? Rero dufatira kuri izi nkurikizi mbi bagiye kutubwira, tumvirize ko bihuye na rya jambo ry'Imana twasoma mu kanya gaheze. Bishuye bavuga bati bitwara umwanya wo gusenga. Iyo nyishu ya mbere batanze. Iyo umuntu akunda kuraba ayo mareresi, kugenda kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi, ariko araba ivyo by'abakundana, bitwara umwanya wo gusenga. Muzobibona hari muhiri wacu, iyo bariko baraba bene utwo dufilme, umuntu ageze gusenga haca bingorana. Iyo abavyeyi bavuze ngo zimya televiziyo tubanze dusenge, muca mubanza gutera induru. Sivyo? Mugende mu biraka. Ubagira kabiri bishuye bati yego batwereka ibiterasoni rimwe rimwe bitwara umuntu mu gicumuro cyo guca yifuza gukora bimwe yaraba. Batwereka ibiterasoni cyo umuntu aca yifuza gucumura kuja gukora bimwe yari kararaba. Ikindi baratwereka ico bise mauvaise face de l'amour, batwereka uruhande rutari rwo rw'urukundo. Ego bakerekana ko byose byera mu rukundo, kandi tuzi ko mu rukundo harimo n'ibintu usanga bitoroshe. Canke bakerekana ko urukundo ari rubi, kandi tuzi ko mu rukundo harimo na byiza. Ivyo rero ngo nibindi berekana bibi ishobora konona umuntu. Ego bongeye baca bishura bavuga bati iyo uravye sinema y'urukundo hari ibyo ubona ugaca wumva urabikunze, ugaca uja gutegeka ukunze ngo abigukorere. Ego muzobona ibintu waravye, umuhungu aciye aza agaca abwira umukobwa ngo ngirira ibi, cyangwa umukobwa aza kuraba umuhungu aza amubwira ngo nkorera ibi, ngo ejo narabibonye kuri telenovela narabibonye, ngirira ibi. Tugire Kristo. Iyo n'iyindi nkurikizi mbi bagiye bavuga. Ikindi bace bavuga
ngo hari abaca bashaka kuba mu rukundo rujya nyene babonye rwa filime kandi rudahuye n'ukuri abantu baba babayemo. Wongera baca baravuga bati hariho amafilime amareresi amwe n'imbuga zimwe zimugiye ukugurura uca usangayo ibintu ngo vy'ibiterasoni birengeye imyaka umwana bagezemo, birengeye imyaka umwana bagezemo. Basanga ibintu bakweretse wewe birarengeye ubuzima urimo, bigaca biguhungabanya wewe. Ikindi baca bavuga ngo werekana ko udafise amafaranga adashobora kuronka uwo bakundana. Mwebwe mukunda kubiraba, sinzi ko ariko muhora mubibona. Udafise amafaranga ntaronka uwo bakundana, ntaronka uwo akunda. Yego, ibi byose rero tugiye kubishyira hamwe tudatwumva ko ubwo buhinga ngurukanabumenyi ku ruhande rumwe buradufasha gutera imbere, ku rundi ruhande buradufasha kwinjira mu rukundo rutarigo. Ikindi nacyo abantu bashyira ko ayo makuru yose yerekeye urukundo, ubona ko turiko tuvuga urukundo, mu nyuma nawe tuzovuga ibindi. Abo bashyira ko ayo makuru yose yerekeye urukundo baba ari abantu bameze gute? Ko nawe wicaye ngaho ushobora kubirungikayo, abari kure bagaca babiraba, baba ari abantu bameze gute? Niho rero baca baduhamagarira rero gushyikira agace kagira gatatu batubwira bati kumenya gushishoza, kumenya kubona ikibereye ishobora kuraba no kubona ikitabereye ntaza kuraba. None we wa mujene uri ngaha, nibihe bintu bigufasha kumenya gushishoza ibyo uri kuraraba, ngo umenye byiza bikugirira akamaro ubandanye uraba, umenye n'ibitagufitiye akamaro uce uhagarika kuraba. Mu nkundire subira inyuma gatoyi, tubanze duhere gatoyi kuri bwa buzima tuba twarabayemo. Banza usubire inyuma wirabe, jewe nk'ugwaruka ndakeneye kazoza keza imbere yanje. Aho kazoza keza imbere yanje sindagakorokeramo buno nyene, hariyo urugendo mbanza gucamo. Urwo rugendo rwa mbere rero rutangurira ryari? Muri ya myaka 6 ya mbere y'ubuzima bwawe. Tufatire hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6. Nico gihe umwana agenda abaza ibibazo byinshi abavyeyi biwe, hama abavyeyi bagaheza bakakwishura. Banza rero urabe wewe igihe wari muri iyo myaka, nibihe bintu ubona abavyeyi bakweretse canke waravye abavyeyi batari muhira uno munsi ushobora gusanga bitakugiriye akamaro. Mu bisanzwe muri iyo myaka niho umwana aca amenyera gutandukanya byiza araba na bibi ataraba. Muri iyo myaka niho umwana abaza ibibazo byinshi cyane, murabizi namwebwe muzobona n'abana muhira abaza ibibazo byinshi cyane, mubahejeje kuraba ayo mareresi ataza akabaza papa ati papa ko nabonye murajya amareresi ujya mugabo asomana n'umugore wiwe nawe ujyahora usoma mama. Ugasanga atanguye kubaza bene ibyo bibazo. Nico gihe umwana kandi agenda akabaza kubera iki jewe ndi umwana w'umwigeme, kubera iki uri yari umwana w'umuhungu, kubera iki abapapa badatwara imbanyi, ni kubera iki? Ni muri uwo mwanya nyene rero ucirongera inyishu za mbere. Uri umuhungu uzoba serugo, mu rukundo uzokundana utangura kuraba abantu b'abagabo b'ingirakamaro, abantu b'abavyeyi beza barangwa n'urukundo, ugaca uvuga uti je nifuza kuzomera nka naka. Utangura rero kubaka ubuzima bwawe, ufise umuntu akomeye wisunga wigana mu kubaka ubuzima bwawe. Uri umwana w'umwigeme utugenda ukaraba, urabona mama, urabona n'abandi ba mama ruhande yaho ubaye, ubaca ugenda ukaraba, jewe mu minsi izokurikira nzifuza kuba umuvyeyi, nanje nzorera abana, nifuza kuba nk'umumama ameze gute, ameze nkande. Ugacera ngaho nyene ukaraba mama b'ingirakamaro ugenda wisunga. Mu nyuma rero iyo myaka 6 irangiye, kuva ku myaka 7 kubandanya uraheza ukaja mu ishuri.
ugiye ku ishure uratangura ukagenda urabona abana b'ahandi kombore mutaronse indero imwe, ukabona ibintu bitandukanye, indero y'iwanyu n'indero y'abana b'ahandi. Ibyo maze kubibona uragaruka imuhira ukabaza ibibazo. Ni muri uwo mwanya nyene rero ababyeyi baca bagufasha gusubira gukomeza rwa rukundo rwawe, gusubira gukomeza ya ndero nziza wewe waronka muhira iwanyu. Icyo gihe ibyo bintu bijyanye n'ibyo gukundana uzosanga abana batanabishushemo muri uwo mwanya. Ariko rero muri uwo mwanya nyene niyo umuntu aheza agakomeza ubunywanyi bwiwe n'Imana. Murazi ko ariyo turonka urusangi rwa kangahe? Urusangi rwa kangahe? Umuntu atangura gusangira ayiga mu wa kangahe? Asangira irya mbere yiga mu wa kangahe? Yiga mu wa gatatu, sibyo? Eyo umuntu asangiye aba yakiye Yesu. Yesu akaza kumubamo. Yesu amaze kuza kukubamo, Yesu nivyo aba yaraje cyagiye tubatizwa tuba twarabaye abana b'Imana, tuba twaravukanye nawe. Mugabo muri uwo mwanya aje kukubamwo arakuzura, nawe ukuzura muri we. Ni nabo batubwira bati, Yesu atubwira ati abakiye umubiri wanje bakanywa n'amaraso yanje ba muri jewe nanje nkaba muri we. Urukundo rwawe rero nawe ukirukomereza rero. Umugenzi wawe wa mbere acaba nde? Acaba Yesu. Wa muhungu azoza ugeze mu buyabaga aje kugusaba urukundo azoba agira kangahe? Wa mukobwa azoza aje kugusaba urukundo azoba agira kangahe? Kabiri. Kugira rero ibyo bishobore rero uca ushyiramo gusenga rero. Muri bwa buhinga ngurukana bumenyi rero internet, wewe niwagenda utamaze kubaka ubwo buzima bwawe neza, utamaze kwakira Yesu neza, uzohava wugurura usange wuguruye ababigisha gusambana. None kwa rukundo rwawe rwa mbere uzoba ukirusigana? Ni munyishu uzoba ukirusigana? Bizoca bikugora. Niwagenda kuraba ya mareresi ugaca wugurura ugashyira ku mareresi, bariko bavuga ngo uwo mukundana ikimwereka ko umukunda muraryamana. Kwa rukundo rwawe uzoba ukirusigana? Bica bitangura kukugora rero. Wewe rero tugenda ukaraba aho hambere wubakiye Yesu bwa mbere. Badusubira tugaca tuduga muri iyo myaka nyene niyo turongera isakramenti ryo gukomeza muri mutima mweranda. Rero ndakuronka abiga mu wa kangahe? Abiga mu wa gatandatu, sibyo? Kiye dukomeze muri mutima mweranda turonka ingabirano zingahe? Ingabirano iya mbere ni ingabirano